Reka ndabaramutse mwese muriko muradukurikira tunabifuriza ibihe byiza tubanze twifurize ibihe byiza abarundi bari mu makamba atandukanye abarundi b'impunzi bari mu mabohera atandukanye uno munsi twabazaniye umutumire ni Epithace Nshimirimana uyu nawe asanzwe ari umuvugizi w'umugambwe urwanya ivyiyumviro vya leta y'u Burundi Epithace Nshimirimana ariko mbanza no kubasaba kugira ngo mwe muriko muradukurikira ku rubuga rwa YouTube kugira ngo nimwakunda ibiganiro tubashikiriza mufyonde kuri subscribe canke abone hama muna bisangiza abandi nimwabona ko mwabikunze. Epithace Nshimirimana reka mbanze ndakuramutse. Mwaramutse Namahoro. Namahoro turaho tumeze neza. Muri MSD mutangazike. Muri MSD cyo kimwe n'abandi barundi dutangaza ko barundi bahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke uko ibintu bigeze ahatemba igihugu kigeze ahantu habi cyane mu by'ubutunzi ibintu bimeze nabi mu bya politike ibintu byarayangaye mu byo agateka kazina muntu nta ukivuga eka mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ibintu bimeze nabi igihugu kiri mu ngorane zitagira uko zihindura. Ariko ivyo nuko mutavuga rumwe n'ubutegetsi. Ntaho bihuriye no kutavuga rumwe n'ubutegetsi kuko ushaka kubira ushaka ugenda ubibaze abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bo bonyene bazobikubwira ko igihugu kimeze nabi ushaka kubiraba ugenda ubibaze abarundi batandukanye ba mu ntara zitandukanye bazokubwira ko batagira isukari kutagira isukari ntaho bihurira no kutavuga rumwe n'ubutegetsi bazokubwira ko batagira amafaranga y'agaciro kutagira amafaranga y'agaciro ntaho bihurira no kutavuga rumwe n'ubutegetsi bazokubwira ko birirwa baratwagwa ivyabo birirwa baricwa birirwa baranyuruzwa ivyo ntaho bihurira no kutavuga rumwe n'ubutegetsi nico gituma ndiko ndakubwira ko ivyo ndiko ndakubwira ari ivyo abarundi babamwo ari ivyo mwese mubamwo kira noneho we uri kurabimbaza urabizi kuri mu mahanga kubera ibi bibazo byo kuba impunzi ndiko ndakubwira biba biri mu Burundi yaba ari ivyo kutavuga rumwe n'ubutegetsi wewe ntuvuga rumwe wewe nturi muri ibi byo kutavuga rumwe n'ubutegetsi nturi mu bya politiki oya nturi muri ibi byo kutavuga rumwe n'ubutegetsi canke mu bya politiki ntiwakagombye kuba uri mu buhungiro wari kuba uri mu Burundi. Reka rero duhere ngaho nyene umukuru w'igihugu ati abarundi bose baranezerewe buzuye umunezero mbere ngo kuva baho n'ubwa mbere abibonye aho abarundi buzura kamwemwe uretse abarundi bari hanze y'igihugu naho nyene yavuze igihugu c'u Rwanda ko ari bo bijiriwe kubera bakandamijwe n'ubutegetsi bw'igihugu bahungiyemwo ariko abari mu gihugu banezerewe mukanya ugeze kuvuga ko ngo ibitoro n'isukari ivyo sivyo ufatira kuvuga ko batanezerewe kuko ivyo vyamye bibura kuva kera bikaboneka birashika nababwiye ko bisigaye bigoye kugira ico umuntu avuze ku majambo ashikirizwa na Evariste Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu kuko amaze kuba akayobera abahinga kuko kuvuga ko abarundi banezerewe abarundi bahimbawe abarundi babayeho neza n'ubuzima babayemwo ni ibintu biteye isoni ni ibintu biteye agahinda ni ibintu biteye ubwoba kw'isi nzima uno munsi kubera ihindagurika mu vy'ubutunzi kubera ibihe vy'ubutunzi bihari kw'isi nzima nta munyagihugu numwe anezerewe mugende murabe mu bihugu vya rutura Amerika Buraya za Australia n'ahandi nta munyagihugu numwe ariho anezerewe kandi abo bararonka ivyankenegwa barashobora gufungura neza barashobora kwivuza barashobora kuronka akazi barashobora kuryama neza mugabo ntibanezerewe kubera badashikana umwimba aho bashaka kuwushikana kuba rero umukuru w'igihugu yubahuka kavuga ko abarundi banezerewe ko atakintu kiriho cigitangaza kiryoshe nko gutwara abantu banezerewe akabivuga imbere y'abarundi bataronka ico bafungura abarundi bararubusa abarundi bagowe abarundi bicigwa baba abarundi batagira ya sukari ndiko ndakubwira abarundi batagira ivyo banwa abarundi batagira amafaranga y'agaciro dutanguye kwiyumvira yuko
umuntu yobirabira hafi birashoboka ko afise ikibazo kindi co mu mutwe niho tuvuga tuti abaganga bamwegereye nibarabe n'ingoga na n'ingoga umusazi umukuru w'igihugu no sindiko ndamwita umusazi imbere igihe yitoza ivyo bibiri mu byo bakoze barabapima nico gituma ndiko ndakubwira ko arakaryo keza ko abamwegereye abaganga boshobora kurabira hafi ico kibazo sukuvuga ko ndamwisa umusazi umuntu kugwara birabaho kugira ikibazo birabaho kuruha birabaho ndakubwiye ko abamwegereye abaganga boraba kuko ntibishoboka yuko umuntu yubahuka kuvuga ko abarundi banezerewe kandi baraye ubusa twoja ngaho ngo tuvuge ngo numukenyuro wa politike ntibishoboka ko abarundi banyuruzwa ngo bicwe ngo tuje ngaho twiyumvire yuko ari kurondera gusamaza abarundi n'amakungu ntibishoboka yuko abarundi batwagwa ivyabo abarundi bagera yaho babwirwa yuko hari umugwi w'abarundi woshigwa kuri stade ugategwa amabuye umugwi ngo wabahuza ibitsina babisangiye bakabivuga gutyo kwabo botegwa amabuye bikavugwa n'umukuru w'igihugu abarundi benshi barabishimye banza umenye yuko ico kibazo tutagifise mu Burundi nta murundi numwe ariho uno munsi arekrama guhuza igitsina n'uwo basangiye igitsina ivyo nibibazo bitariho mu Burundi nibibazo kumbure bishobora kuba biri mu bindi bihugu ni kibazo abarundi tutonaharira ko ivyo bibazo nta murundi numwe abifise iyo rero bigeze ko umuntu nk'umukuru w'igihugu ashobora gukoresha imvugo nk'izo tubona ashobora gukoresha amajambo nk'ayo tubona naho tuvuga ko abamwegereye naho tuvuga ko abaganga naho bari barabikoze hageze ko basubiramwo bakaraba ko ashobora kuba afise ikibazo nibasanga naho ata kibazo afise kumbure ari muzima akomeye nabivuze ko bishoboka ko umuntu ashobora kunanirwa n'amabanga bamushinze kandi sigicumura abantu ntidushoboye bimwe yofata akaruhuko agakinjura mu mabanga yo kurongora igihugu kuko ivyo ari karakora ataho bihuriye n'amabanga yo kuba umukuru w'igihugu ego ariko Epithace ndakumenyesha neza yuko mukuru w'igihugu muri politike yihaye Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2060 Uburundi anavuga ko bugiye kuzofasha ibindi bihugu ubwo saho muhera mufatira ko afise ikibazo cyo mu mutwe ko ivyo bihugu byose biragira umugambi ngendegwa ko ico kwita imigambi yihaye kandi azoshika kuva umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ashika ku butegetsi ica abarundi bamuzi ko n'amajambo menshi atagira igikorwa na kimwe n'amajambo yo gutera inkuru abarundi nk'uko wewe abivuga yuko agomba no kwiga ivyo gutwenza abantu ivyo rero nshaka kubwira ko gutwara igihugu canke kwiga imigambi yo gushobora gutunganya igihugu ntaho bihurira n'urukino rw'urubugu n'urukino rw'amakarata canke dame nkuko yabivuze yuko akunda gukina dame canke kwiga gutwenza abantu ivyo ntaho bihuriye igihugu ni ikintu kidasanzwe bisaba ko umuntu aba afise ubumenyi n'ubushobozi bwo gushobora gutunganya iby'igihugu ibi rero vy'imigambi bene iyi ngo 2040 2060 ni indoto ziri mu mitwe ya bamwe harimwo n'umukuru w'igihugu ataho zizoshika indoto zishobora gushika mugabo nubaracafise impungenge havuga ngo abamufasha ati burya wozana inkoni babura amatara gakubitabo ati sohomwo uwo hati igiti nk'ico nariye ngira mwoshira ubwenge ku gihe guca imigambi y'iterambere kihuta mu Burundi ega nawe ashobora ko afise impungenge abamufasha gutwara mbanze ndakubwire ko izo ndoto ziwe z'ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere ko bitazopfa bigiye mu ngiro mbega umugambi wa mbere wo gushika mu mwaka wa 2027
nuyu tubona wo kunyuruza abarundi mugambi wa mbere wo gushika mu bihumbi 2027 udasanzwe tubona uko ugwaruka ruriko rurata igihugu ruhunga kubera ko rutagira akazi nibi tubona byuko abarundi bariko baranyuruzwa bariko barasonzeshwa amashirahamwe atandukanye ariko arugara hirya no hino ibisata bitandukanye biriko birononekara ku rugero rudashikirwa niho ndiko ndakubwira ko ibi muvuga ngo umugambi w'ibihumbi 2040 igihugu giteye imbere ibihumbi 2060 igihugu cifashe ntibizopfa bibayeho ntimuzopfa mwarabibonye n'ibintu guma mu ndoto z'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nkuko nibindi vyamye biri mu vyavuga muga bigahereza muri ayo majambo atakintu na kimwe bishobora gushikako mu gusozera hari abarundi baboneguye mwe nivyo byose udondaguye bahitamo gufata inzira y'ingimba hano vuga nk'umuhari ni yihe nzira y'ingimba no kuvuga baciye mu nguvu baciye mu mbaraga bavuga bati twebwe nta kindi kizobogora igihugu atari gufata inkoho tukabizana mu nguvu mwebwe mu mugambwe MSD mubona ntimwoshira inzira z'ibiganiro mbere canke akabarizo mwosutena canke mwoshigikira kugira habibi inzira z'ibiganiro gusumba ivyo vy'ingimba nibiki ubona byoca mu nzira ize kugira ngo ivyo byose udondaguye bitorega umuti mbanze ndakubwire ko ntari umuvugizi wa leta tabara murazorondera abo muri leta tabara mubabaze ivyerekeye inzira bafashe mugabo kubw'iwacu ntidusuzugura inzira yiwabo yo gufata inzira y'ibigwanisho niyo nzira bobo babona ko ishobora kubashikana kuvyo bashaka inzira yiwacu mu mugambo MSD turacari kuri iyi nzira ya politike turibaza ko ibintu bishobora guhinduka biciye muri zino nzira turimo za politike nico gituma nakwitavye kugira ngo nshobore kuterera ivyiyumviro bitandukanye vyerekeranye n'icokogwa kugira ngo ibintu bishobore gufata inzira nziza iyo nzira rero turamaze kwerekana